Jewe muri gospel novuga ngo Mungu uliye mbinguni uliahidi ukatimiza, sasa nafurahi uimidiwe milele. Umenitendea mema dunia yote na ijue, hata kanisa lote lione matendo yako. Hanigi murasanga ndiko ndaririmba muri bisi nkaca nikanga nakunda kuraba ba Fabrice wose ya abo ba Apotre Apollinaire batubereye icitegererezo. Nahisi yose yokurwaho ni nyanje zose zikandondera, Yesu we numusikamyi. Ndibuka ko hari umuntu yigeze kunyandikira arandondera kuri YouTube arantura, aranyandikira arambwira ngo jewe ngo kwiryo jwi numva ufise uje no guhanara ko wova mu byo kuririmba ivy'Imana, ngo uririmba indirimbo zerekeye urukundo. Ndakunda nk'abagahongayire, ndakunda abakuba bararirimba neza, baratanga indirimbo z'ubuzima. Nyeningabo mana warahabaye. Nagira nkubwire ko umuntu wese aririmba indirimbo z'Imana arondera amaviews, arondera kumenyekana. This is Major Talent TV. Amahoro y'Imana abane nawe. Abombomsi, abombatimenti, intare y'umuji king of animation, the master, the monster, the tough, the alien, the one and only. I'm special upon right Tizo. I don't care who is doing better than me. I'm doing better than I was last year. Then it's me versus me. What I'm looking for is what I desire. Pick your own dreams and go after them, so that one day when it's turned to reality, you are the first one to notice. If you love me, I love you too. If you don't, I don't care. It's animation time nanone uno musi ndi kumwe n'umushitsi adasanzwe. Uno musi ndi kumwe n'umuntu novuga yuko mutari musanzwe mumenyereye nga kuri TV online yacu cyangwa kuri screen ziwanyu. Namuzanye Umuririnvyi aririmba zika ndirimbo muzi, sumukinyi w'amafilm akina zika filme muzi zo kugwana n'ibiki byose. Uno musi nakuzaniye udasanzwe kuri TV online yacu, noneho niyo mpamvu tries hariya kuri kamera adashobora kwikoma na gatoya. Amahoro y'Imana abane nawe ikongereze kandi imigisha nimba wamaze gutunda subscribe kuri Major Talent TV. Imana kongereza imigisha. Ndakuramukije mawuja. Turabaramukije cyane. Murameze neza. Yego turashima Imana. Imbere ya byose tumanze tubasohuze abakunzi ba Major Talent bari ko badukurikirana. Yego me Yesu nashimwe cyane kandi umwami Yesu abagirire neza. Amen. Imbere yuko mbandanya n'ibinde maze ndakubariye yuko akamwemwe ari kenshi cyane bica bituma ugaragara neza cyane. Murakoze cyane. Yego. Imbere yuko donc twinjira mu bibazo vya none, ariko tumanze tumenye neza turi kumwe nande kuri uyu munsi wa none kuri Major Talent TV. Yego murakoze. Jewe ndi Umurundikazi, ndi Umuririnvyi, nkaba ndirimba indirimbo zihimbaza Imana kandi nkaba nkina no mu mafilme atandukanye. Yego. Imbere yuko tubandanya kandi atumanze tumenye neza kubera abaririmbyi baririmba gospel music, donc babifata ugutandukanye bino ngomba mvuge. Ariho ushobora kuvuga ati maquillage kuno kwisiga inzara canke byose harabifata gutandukanya. Bashobora kuvuga ati jewe ni maquillage canke nshaka tuno tuntu kubera izi mpamvu izi nizi. Tuvuge yuko uyu turi kumwe ngaha uyu no musi iyi maquillage kubera iki? Jewe ibyo onye simpora ndabishira ku mwanya cyane kuko cyane nzi yuko icimana iraba ari umutima w'umuntu agakiza n'umutima agakiza nibikorwa. Jewe ibinyo byo kwisiga jemba mbona no gushaza mu bindi nkuko ugura kirato ciza canke nkuko ugura impuzu nziza nibisanzwe mu bindi. Impamvu ninda yukubajije sinzi umuntu yigeze kuvuga ati jewe nimba mfashe akamakiyaje nkashira ku munwa womengo no bandiko ndabwira nk'Imana ati iyo mfuma umuntu wanje usa nkuko nshize ko imishatsi nkarenza ko iyindi. Hari abandi bace bavuga ati donc umengo Imana yari gufuma indema mfise iyi mishatsi, donc harabifata gutandukanye. Niyo mpamvu ninda kubajije ico kibazo kubera abarimba gospel music n'abarimba izi ndirimbo zisanzwe, donc baba bafite ibitekerezo bitandukanye. Ya turi kumwe nande ku mazina none? Ku mazina nitwa Muco Henriette.
ego hama kuri ico kibazo naco je nibaza yuko umuntu wese buriya afise ingene atahura ibintu ego kandi imico simwe wowe urashobora kuba ukunda ibi je nkaba nkunda ibi kandi ntikibuza yuko turirimba indirimbo z'Imana zigakora ku mitima ya benshi kandi zigahezagira benshi no kuvuga rero ico dushira imbere cyane ni ibikorwa nico Imana yadushizemo dutegerezwa gutanga nayo umuntu agiye kuraba ikibiribiri urumva yuko nyene nivyo turirimba ataco vyomufasha ibije ku bwanje numva ari bisanzwe cyane yego ariko gatoya sinzi donc amazina yiwawe nyakuri bya Muco kariko oya Muco ni Sirno jewe amazina abavyeyi bampaye nitwa Nzisabira Henriette ariko iryo Muco ni izina rya nkujije kuva kera kuno nari inzobe ariko bakwise ego barakanyise Sirno y'amasina abana bakurana ricari guma rifata rero nubu nitwa Muco na channel yanje kuri YouTube ni Muco ego Muco Burundi imbere yuko tubandanya na kino kiganiro ariko tumanze tugusabe wigaragaze nka Muco muri gospel music uhibongoza canke wikoreye mu gahogo wobukuze cyane okay reka ndirimbe indirimbo hari indirimbo nyinshi ziri ku rutonde rwa YouTube yanje kureka ndirimbe imwe muri izo onye umuzigamye wanjariho anyitaho impande zose arankunda nanje ndabizi mwami turakundana nahisi yose yokurwaho ni nyanje zose zikandondera Yesu we numuzigamyi Yesu wanje numuzigamyi murakoze cyane Muco Imana iwongeze imigisha amen amen nashaka kumenya rero neza bino bintu byo kuririmba Muco yabitanguye ryari ico kibazo abantu benshi bahora babikimbaza ibintu byo kuririmba byatanguye kuva ngikizwa je nakijijwe muri 2009 niho nabatizwa ndakira umwami Yesu nk'umukiza wanje ari naho rero iyo ngabire yaciye itangurira ariko rero nayisanze nkunda ibintu byo kuririmba ariko atavyonzi ndibuka televiziyo HTV kiza narara nicaye ndiko ndaraba indirimbo z'Imana ko abandi baririmba rero nanje ncasanga iyo ngabire yamaze kunzamwo nca ndatangura rero gukompoza yego imbere yuko utangura kuririmba ntabaririmbyi ba gospel bakwinspira wovuga nk'amazina akavuga ati uyu naramurebeye kandi nawe yaratumye ndavyumva mu cyane ko noririmba nkayendera imitima yabeshi jewe cyane nakunda kuraba indirimbo z'abarundi nakubwiye ko kenshi nabikurikirana kuri HTV nakunda kuraba ba Fabrice wose ya abo ba Apotre Apollinaire batubereye citegererezo nibo cyane je nakunda kuraba gukurikirana indirimbo zawo rero nanje nca ntangura iyo ngabire imaze kunzamwo ntangura kuja ndarota nkaruta ndiko ndaririmba kandi nkaca mvyuka nkayandika ndayanditse iyo ndirimbo nkaca nicara ntekanye nkaca ndayibandanya kacivamwe indirimbo canke nicaye gutya indirimbo ikururuka nkaca nturupapuro n'ikaramu nkaca nandika ndimwibarabara nca mfata telefone nkaca nifata amajo kugira ningera mu rugo sinze kuvyibagira nuko rero ibintu byo kuririmba vyatanguye vyagiye birakurikirana yego abaririmba gospel music bafise insiguro zigiye zitandukanye zatumye binjira donc muri uwo mugabo kuririmba izo ndirimbo hariho abavuga yuko binjiye muri gospel music kugira ngo bahindure imitima ya bamwe hariho nabandi bavuga ati jewe ninjiye nyene donc kuririmba nyene bisanzwe kugira ngo ndonke amafaranga tuvuga yuko Muco nawe afise iyihe ntumbero mu kuririmba izo ndirimbo zihindura imitima canke zihayagiza Imana urakoze cyane kumbaza ico kibazo ko cyo n'ikibazo cinkura mutima kuko murambona benshi baririmba gusanga bariko barondera ayo views bariko barondera kumenyekana nagira nkubwire ko umuntu wese aririmba indirimbo z'Imana arondera views arondera kumenyekana unacereka arakora mu bwami bw'Imana kuko mu bwami bw'Imana sama views azojayo si kumenyekana bizojayo ahubwo nico waririmbye kigakora ku mitima ya benshi kigatuma benshi bihana bagahindukirira Yesu rero jewe ndi muri bajyanye baririmba bavuga ati namamaze ubutumwa bw'Imana ku ijambo ry'Imana tubwira ngo mugende hose mukwiragize mwagure ubwami bw'Imana jewe rendi mubagura ubwami bw'Imana sindondera views canke ngo kumenyekana ahubwo Kristo ari muri jewe abari wamenyekana yego
Ni muco twavuga yuko kuri uyu munsi wa none ashobora kuba afise indirimbo ziri hejuru ya 10 n'imirongo 11 n'amata 12. Arafise album irimo indirimbo 10. Harimo indirimbo imwe y'igiswahili. Kubera iki wiyumvire kurimba indirimbo y'igiswahili? Iyo ndirimbo yitwa Apewe Sifa. Ego. Iyo ndirimbo ni kwa kundi nyene Imana igenda iguha indirimbo. Rero je sinavuga ngo nicaye ngo ndakompoze ko je simpora nicara ngo niyumvire ngo nandike indirimbo iyi nakubwiye uko ziza zo nyene zizana. Iyo ndirimbo rero yarizanye gutyo. Nisanga yaje uko nyene. Ego. Kandi biri no mu bishobora gutuma n'abatanzania canke abandi batumva ikirundi bashobora kumva cyo muco yashatse. Ego cyane navyo birafasha abari kure na kure batumva ikirundi bakumva ico umuntu aba yashatse kuvuga. Ego. Ni indirimbo zishobora gutwara uburyo bwinshi, indirimbo 10 zigize album yiwawe. Tuvuga yuko muco ashobora kuba afise umuntu amufasha ku buryo kuba indirimbo 10 n'iki cyane kandi indirimbo imwe itwara amahera menshi. Muco aravyifashamo buri. Jewe nukuri ndavyifashamo. Bimwe bandi bavuga ngo bararonse aba manager ngo baronse abantu baba supportinga mu vyukuri je sindamuronka ariko kandi ndamukeneye bidasigura ko ndamukeneye yego kubera si ikintu kiba coroshe kuja muri studio na mafaranga kuzigira ama video no kuvuga ikintu cose na mafaranga rero muri kano kanya tuvugana ni jewe ndavyifasha nta muntu ndaronka ashobora kumfata ukuboko avuga ati ndagusupportinze genda muri studio kora video oya byose biracari jewe. Ni muco novuga yuko kuri YouTube channel yiwe Muco Burundi afise ko video imwe kandi video nziza cyane yakunzwe n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye ugiye uracana bagiye atandukanye mu makomantere canke ukuntu nawe video uyibona ubona yuko ari video imeze neza cyane kandi agakriasyo ka video nako kaje gutega baje kajya anye iyo ngomba kugira video ndicara nkiyumvira nkabanza gutekereza ku ndirimbo nasohoye icirikira vuga rero vya bindi nyene nuko nyene Imana ikigendera guha ivyiyumviro navyo birafasha ukacujura avuga ati ukumviriza nkora numviriza couple nkumviriza ingene naririmbye ngaca genda avuga nti iyi ikwiye gukorerwa donc ndicara video vraiment nkayitegura yego nkiyumvira aho noja ndaja kugira ibintu bise neza biryohe yego. Ni muco anovuga yuko turevye neza mu ndirimbo ziwiwe ni indirimbo ziba ziteguye neza cyane. Na undi muntu ku ruhande gufasha kwandika ni za composition ziwawe ni ya muhemu ikurimo nyene ituma wandika canke urafise undi muntu mufashanya mu kwandika iziya ndirimbo? Oya nta numwe afasha ni jeje nyene ndaziyandikira nije ndazikompoza nkazandika nkazitwara muri studio ni jeje nyene byose ndavyifasha yego. Wari usanzwe ufise indirimbo zikeya kuri utarasohora album waciye rero ufata icyumviro cyo kuvuga ati je ngoma nsore indirimbo 10 icyarimwe icyumviro cyo gusohora album wacyumvire gute? Kubisanzwe ziya ndirimbo sizubu vuba oya zimwe nazisohoye zari zimaze imyaka 5 muri studio ariko urabona ko ari nefu unye nasohoye seti nizo zari zo muntuze no 6 nizo zari zimaze imyaka 5 izindi zitatu ncandazongera ko donc zijanye nibihe nyene tugeze murana ko ibintu bigenda birahindagurika rero novuga ngo muri studio zari zimaze yigihe kandi novuga ngo nije naciye mvuga ntereka nsohore album yose zije habona kumva ko zari zimaze igihe yego. Kumaze menye impamvu wayise rigazina mbe wayise ijya album nayise nyene ingabo yes nyene ingabo yego. Kubera iki nyene ingabo tashimye kuvuga ati niyo nkuru canke ako kazina ka ego izo kubisanzwe album yanje yose ndayikunda mugabo yashitse kuri iyo nyene ingabo ndicara hasi nkarira ati kubera iki iyo nyene ingabo irimwe amajambo menshi anyibutsa urukundo rw'Imana arimwe amajambo menshi nibuka Imana yankuye nibuka Imana yagiye imfata ukuboko nibuka Imana combien de fois yagiye imbere ingabo nico gituma nacimvuga nti iyi album ngira ndayite nyene ingabo kuko umwami w'abami ni nyene ingabo yego. Izi ndirimbo za gospel utarazinjiramo n'ubu kandi umaze kuzinjiramo nta du challenge cyangwa se utuntu nyene twihindagurika urabona kuva utanguye kwinjira muri gospel music turiko turakuba ko ubu kubera winjiye muri gospel music tutakubaye kutarayinjiramo? Nagira nkubwire yuko atagiye kogwa na kimwe kitagira intambamye ariko rero cyane mu bintu vy'Imana kuko ataba ari ibintu byo wawe uri kurakora aba ari ibintu uri kuratumwa n'umwami aragufasha akakugwanirira. Ndibuka yuko nigeze kugira ikibazo indirimbo narigeze gukora album ya mbere irasha kweri yaheze
irasha ariko iyi inye ndafata umwanya ndabisengera vy'ukuri nayo nyene umuntu uze umu DJ wanje mu producteur yaguma ambwira yuko izindi zahiye ariko yo yasigaye nigitangaza yereka gushingira intange ni album yanje yasigaye nigitangaza ko sinari ngaha nari mu kindi gihugu ariko yajara telefone ambwira ati album zindi zahiye nyaruka iyi album yawe isohoke umva ko namaze imyaka 5 ntaraza kuyigombora rero izo zose ni mu mantambamye zimwe tugenda turahura no mu ma video harigiye wifuza kugira video aha ugasaba ikibanza bakakikwima urumva nyene haba hari utuntu nyene twinshi tutugeragezo ariko vyose hamwe Imana ibigenza neza yego ngaha mu bundi turafise abandi baririmbyi cyangwa abaririmbyi kazi baririmba indirimbo za gospel music nawe kandi uje kuririmba indirimbo za gospel music hariho akantu donc woba wisangije gatandukanye nawe bandi kugira ngo we uze utsimbataze gospel ngaha mu Burundi oya sinovuga ngo hari akantu nisangije kuko twese turongorwa namwe muyera yego twese ivyo tugira vyose ahubwo uryo nimba aririmba muri reggae nanje nkarimba mu kirundi canke muri zouk twese nibihimbaza Imana nta kintu na kimwe nisangije kuko vyose nivy'ubwami Icyo kuvuga ati urashobora kuvuga ati jewe akantu nshobora kuba nisangije bariya barashobora kuba donc batarasohora album ariko jewe akantu nisangije inje kwanza ubwambe na mbere maze nsohore album nimba bagiye badashora ama video kubwiki jewe nje nsohora ama video kubwiki kugira ngo donc ijambo ry'Imana rikomeze guhindura imitima y'abantu benshi ivyo onye no camvuga ngo yo bari ya competition ngiyemo si competition turimwo oya ikintu cyose n'igihe cacu rero iyo jewe nsohoye abari gihe canje kigeze abari gihe c'Imana kiba kigeze ko nsohoriye je sindaba ngo naka ngo turasumbasumbanya oya ko twese turiko dukorera ubwami bumwe rero nico gutuma avuga ngo ivyo dukora twese bihimbara umwami sinduvuga ngo je ngo nkore kici wanje nisangije oya kuko nta na kimwe niha cyose ndagenda kiyobogwa n'Imana rero twese turi bamwe ko dukorera ubwami bw'Imana kandi tubikora neza kubw'Imana mbega kuri muco ni kwerekera hari amadini menshi bamwe asanga n'abayisilamu bakatolika byo bari kubereye je sinzi mpamvu wewe tubwira ku bushobozi ufise je nibaze yuko amadini ahubwo je numva umenga kuri jewe ntangorane je yontera ijambo ry'Imana rigwiriye ni vyiza ku ijambo ry'Imana uko rigwira ni kurumva ko akundi nyina kubwira ko ubwami bw'Imana bugenda bwaguka jewe no kuri je numva kuri jewe uko amadini yoba menshi kuri jewe no kuri ntangorane nimwe kuri jewe kimwe gusa babe bavuga ivyo mwami n'umukiza Ica kibazo nayo ngoma ndakubaza ati hari abantu bavuga ngo hariho ngo amadini ngo amwamwe ngatazofa ngakandagiye ngo mwijuru nkamwe mukunda gusoma ibitabo cyane mugira ico mutubwiye none kuri ico kibazo ngo haranga amadini ngamwamwe ngatazofa ngakandagiye ngo mwijuru sinzi amajambo menshi muco none hagica tubwiye nk'urimba gospel music none nko kuja mwijuru iryo nibanga nta muntu azi ngo azoja mwijuru twese turagerageza tuka nico gutuma ijambo ry'Imana rivuga ngo baragerageje ngo ariko ntibashikire ubwami bw'Imana ubwiza bw'Imana rero novuga ngo ijuru nibanga nta muntu azi ngo je nzoja mwijuru uretse yuko gusa tugira ivyizigiro ukihatira gukora ibintu vyiza bihimbara Imana ibikurikiranye n'amabwirizwa y'Imana kwaco wizera ukavuga ati je nzobona ijuru rero nka umuntu avuga ngo amadini ngo njya ngo ntazoja mwijuru ntawe je nibaza ko atazobona ijuru ngira natavuga natuka nk'Imana ndibuka yuko nigeze kubona ejo bundi kuri Facebook ndabona sinibuka uyo muntu ubasha ingene yitwa yari karavuga yuko iyo page sinibuka ingene yitwa yari karavuga yuko Yesu atari umwami n'umukiza ariko aravuga ko Yesu ahubwo ngo ari shetani ngo muyandi mashetani narasomye ivyo bintu kwera abantu benshi namuramutera amabuye bagirike nk'uyo jengira niwe novuga ko atazobona ijuru nayo ibindi navyo ibikogwa dukora hano mu isi vyiza bihimbara Imana nivyo bizodutwara mu ijuru nta muntu azi ngo nakazoja mu ijuru Imana yo nyene niyo mucamanza niyibiziti uyu azoza mukubo iruhande yanje yego ni Imana ibizi niyo mucamanza asante sana tugarutse gato kuri kariyeri yawe ya gospel music nabantu burya baba baraguciye intege uri kuraririmba zino ngizo ndirimbo nawe nta majambo donc wagiye urumva abantu bakubwa mengo bari baraguciye intege yo cyane gose abaca intege ntibabura hariho abaca intege erega abakozi ba satani erega barahari rero hariho nko guca intege akubwira ati ivyo bintu bireke nawe uzogera nawe uzoshika je ndibuka ko hari umuntu yigeze kunyandikira arandondera kuri YouTube arantora
aranyandikira arambwira ngo jewe ngo kwiryo jwi numva ufise ngo je no guhanara ko wova mu vyo kuririmba ivy'Imana ngo uririmba indirimbo zerekeye urukundo ngo iryo jwi ryawe ngo kandi ngo wogera kure umva rero navyo si biba ariko sico umuntu aba yarahamagariwe rero numva yuko abantu baraca intege n'ivyo ariko ntiwita kuri abo onye aho guhagarara cane kuco bavuganye n'Imana yego uririmba gospel music ukongera kandi ugakina amafilime akantu ko gukina amafilime nako kaje gutega bashi rero akantu ko gukina filime nako kaje ndibuka filime iraho yitwa Urugendo ni nayo yabaye ya mbere mu mwaka uheze rero ico gihe bariko bararondera umuntu yoba mama pasteur hama ndibuka ko babe nafani baciye bandonde ko je narinzi na Abel kubisanzwe yaciye andondera ati wewe rero uko ndakubona woshobora kuba mama pasteur ati ngo ukine muri iyi filime canda yikinamwe rero nsanga abantu bose kambwira gukina neza tuvuga nti Imana ibihere gucubahiro ncanda bikomeza rero ariko amahore menshi bakunda kompana amahore ndi mama pasteur yego tuvuge basha ko gukina film hamwe no kuririmba gospel music ni kiki kigutwara umwanya cyane oye kintwara umwanya cyane ni kuririmba kuririmba kuko nico kintu Imana niwo muhamagaro wa mbere Imana yatanguye kunshira imbere ego filme novuga nti ni nk'inyongera ije mu ngabire Imana yampaye mugabo jewe kaya yanje ya mbere shira imbere no kuririmbira Imana yego gukina film hamwe no gutangura kuririmba zino gospel music ni kihe kintu watanguye uye natanguye kuririmba kubera kuririmba nabitanguye 2009 hama filme nayo nabitanguye ku mwaka uheze imbere yuko tubandanya ikiganiro noneho tumanze tumusabe muco amanze aducishiza ko kandi gandirimbo yiwawe ni apewe sifa tugusabe manze donc wikore mugabo okay. Mungu apewe sifa milele na milele Mungu apewe sifa milele daima Mungu apewe sifa milele na milele Mungu apewe sifa milele daima Mungu uliye mbinguni uliahidi ukatimiza sasa nafurahi uimidiwe milele umenitendea mema dunia yote na ijue hata kanisa lote lione matendo yako Mungu apewe sifa milele na milele Mungu apewe sifa milele daima Mungu apewe sifa milele na milele Mungu apewe sifa milele daima Ego murakoze cyane tugarutse gato kuri album yiwawe abakozi biwawe canke abiteguriye guhinduka mu mitima yabo bitege izindi video zimeze nk'ijya video duherutse kubona ryari vuba cyane nuko nyene mba narasohoye n'iyindi ahubwo gusa nuko naciye ngira mu tubazo tumwe two kubura abantu muri famille ariko mba narasohoye iyindi ariko vuba cyane ndiko ndategura iyindi shaka yuko ziyandirimbo zose zibona ndazigira ama video ko nabantu baranyandikira ikibazo mbajije benshi baranyandikira none kutaduha iyindi video kubera iki ariko nagira ndababwire ngo vuba ngira nsohore iyindi video kandi nziza cyane muzobishima ndazi n'Imana izobishima kuko izoburi mu ruhande rwacu nuko novuga bice bituma nibaza ati mbega mu micungaro aho ubaye abantu bagufata gute ko yabaririmbyi benshi usanga mu donc bari kubaririmba cyane aho babaye aho ubaye naho bagufata gute nturirimba ntufata umwanya ukumva mu buri kubateka ugasanga wagumye uririmba bigenda gute mu micungaro ego ubundi umuririmbyi ari yo ngabire iri muri wewe wisanga uri kuraririmba ahantu hose urabona niyo bishitse nkafata na bus hanigiye muri asanga ndiko ndaririmba muri bus nkaca nikanga donc urumva uri muririmbye kumuririmba hose rero ndibuka je ndi muhira kubisanzwe nguma ndiko ndaririmba nk'iyo ndi muri douche canke mu gatondo mvyutse canke nkumva nyene numva nshaka kuririmba nkaca nshira mu radio ngashiramo nka flash nkumviriza indirimbo nkaririmba rero ababanyi barabimenyera ariko nirinda nyene kudehanja abandi iyo sanze iyo nshatse gukoma induru ngo nkora amatravail ndirimbe ndafata nk'inuze transport nkagenda nko kuri plage nkagenda nkisanzura ngakoma induru nkaririmba ko jewe nyene ndavyumva nuko bimeze mbega tugarutse gato muco yo bafise umuryango ego ndafise umwana gusa sinubatse ariko ndafise umwana asanze muco yo yarize basha changsi narize naragira ubuntu ndiga ego narahejeje imanite
ndafise A2 ariko université sinagira ubuntu bwo kuyirangiza ko ariko amashuri ntahera umuntu aguma yiga tuzosubira twige. Je numva mengo muco azogera n'igihe aturirimba akarimbo mu gifaransa kugira ngo n'abantu bari mu bigo nabo nyine nagire ubutumwa bahaye. No mu Congereza vyose. Ego. Atuvuga yuko na muco muri video ziwe tuzoza turabona subtitle hasi kugira ngo n'abantu batumva ikirundi babashe gusoma donc bagice basigaranye nabonye. Ego ahubwo no muri video ukurikira nzobikora iyi inye nasanze navyibagiye ariko kuzikurikira nivyo nifuza zoja turashira munsi twandika mu Congereza kugira ngo abadashaka kumva ururimi rw'ikirundi bavyumve mu ntuze donc babibone mu Congereza nzobikora cyane nzobikora. Ni muco abantu benshi mu myandikire usanga donc imyandikire usanga itandukanye hariho uwandika gospel music yisunze amajambo ari muri Bibiliya yisunze amajambo ari muri Bibiliya canke akandika indirimbo yisunze ibiriko biravugwa canke ivyo abona mu bantu ariko yisunganye n'ijambo ry'Imana tuvuga yuko muco mu myandikire yiwiwe donc nagiye amajambo yo muri Bibiliya canke nayo muri Bibiliya ariko avanganye n'ivyo abona mu bantu nayo muri Bibiliya ariko bivanganye n'ubuzima. Je ndibuka nk'indirimbo muri zindirimbo nyene zirimwo nabwiye ko harimwo ibishinga ntahe nkijyanye n'ingabo harimwo ibintu ubuzima bwanje umva ni nyinshi ni byinshi nyene usanga bigenda birimwo rero biravana n'ibihe uburimwo hari gihe uririmba indirimbo hazi indirimbo bivanye n'ibihurimwo ariko kandi bivanye n'ibihirimo kubera twebwe donc dukijijwe dusoma ijambo ry'Imana wisanga washizemwe ivy'Imana ko biba bisanzwe biri muri wewe biravanze rero bivanze n'ubuzima n'ivy'Imana byose babirimwo. Ego nje numva neza yuko muco akunda gusoma Bibiliya gusumba uko yosoma ibindi bitabo bisanzwe kuko warize abize bakunda gusoma ibitabo nje numva ko asoma cyane Bibiliya gusumba ibindi. Ego cyane ndakunda biri ijambo n'ubuzima kuko Bibiliya harimo ijambo ry'Imana nibwo buzima nico cirore twirabamwe niko no bivuga rero gusoma ijambo ry'Imana ndabikunda. Ego tumusabe noneho muco agire ico abwiye abantu ashankeka baheruka nko mu rusengero kera kuko donc uri nko mu be abapastori b'abakobwa baraba ego babadamu bariho reka tugufate none nka pastori none kubera ko nawe donc urigisha ijambo ry'Imana ariko ukishije mu kuririmba mugabo ni kwigisha nyene tumusabe noneho kubera hari abantu benshi ngaba bagiye batandukanye batwawe n'ubuzima bwo kwisi donc baheruka nko mu rusengero nkeka bakibatizwa kera tugusaba noneho gire ico ubabwiye kubera ko donc ntawuzi umwanya niza umuntu ashobora gupfira canke tugusabe ugire ico ubabwiye noneho abo bantu bameze nk'abo birengagije gato ibintu vy'Imana bakihutira cane ibintu byo ngaha kwisi. Shanda kubwira ikintu kimwe ijambo ry'Imana riravuga ngo jewe n'inzu yanje tuzokorera Uwiteka bisigura ngo tuzohora mu nzu y'Imana. Jewe nuvuga ngo nk'umuvuga butumwa je sindi pasteur oya ndumuvuga butumwa sindi pastor ndumuvuga butumwa rero nuvuga ngo umuntu ataherutse mu nzu y'Imana je no mutere ntege ko yosubira mu nzu y'Imana kuko mu nzu y'Imana niho hari ubuzima mu nzu y'Imana turahakura inyifato nziza niho dutorezwa indero kandi mu nzu y'Imana novuga ngo uhahurira n'uwundi muryango w'igishengero n'umuryango ugira kabiri ufise umuryango ukaje no mwishengero aba n'umuryango ugira kabiri kuzurabe kenshi iyo ugize nk'ikibazo canke mu vyiza ishengero riraguseruka ko kubera umuryango kandi mwishengero niho dutorezwa indero niho twigishirizwa utagira rero utajura agenda ahantu wiga ni nko mwishuri iyo ugumye muhira ntumenye ubwenge muge iyo umwana yagiye ku ishuri urakura bakabandanya bakwigisha ukacuca ubwenge jewe nobwira ngo umuntu ataje mu rusengero namuhanura kuja mu nzu y'Imana mu nzu y'Imana niho dukura ifunguro z'ivyiza z'ivy'ubwami ego niko no bivuga umuntu wese ataje mu rusengero namuhanura ko akaraba ishengero we yoba yiyumvamwo basi cangaro arongowemo kuko burya anye ishengero simubakizwa gusa oya kandi agakiza simubakizwa gusa aho wumva we woja bigisha ijambo ry'Imana aho hose ukagenda ugashobora kumva ijambo ry'Imana rero navuga ngo mwishengero ni nko mwishuri niho twigishirizwa ego. Murakoze cyane muco hama imbere ko turangiza kiganiro nagomba manze ngaruke gato kuri bine bintu bibiri nyene ariko mbanze mbere ku kintu ca film ninde muntu basha novuga ko akwinspira canke ngomera nk'urebera ku tuntu nyene tugiye dutandukanye mu vyerekeye ukina film. Shanda kubwire rero jewe burya wanashaka na filme
nta nivyo nkunda gukurikirana gose ntubona ko ndazikina kandi ndazikunda mugabo kenshi nabwiye kubera kariyeri yanje ari yo kuririmba kenshi sanga ndiko nkurikirana ahubwo abaririmbyi ingene bariko bararirimba ego filme ndose akanya ndacishamo nkaraba nukuri nkaba no kubwira ngo banaka baranyinspira muri filme kuko navyo nyene numva ko ndavyisangamwo sinagize uwo ndabikurikiranako jewe rero kenshi nkurikirana abaririmbyi gusumba abakina filme ego noneho naho nyene kubaririmbyi n'uyihe muririmbyi umera nk'ureberaho kidogo canke akwinspira nyene kidogo sinzi ya ndakunda nk'abagahongayire ndakunda ko bararirimba neza baratanga indirimbo z'ubuzima abo bose bo ngaha biwacu bose ba Apotre Apollinaire badukuriye aba ba Dudu ba David bose turabumviriza tukanabigirako ego ni abahe bantu novuga ko ushimira cyane bashobora kuba baragufashije haba mu buryo haba mu bitekerezo kuri film hamwe no kuri gospel music abantu ushimira abantu baramfashije cyane gose ya nko kuri filme je sindasohora filme yiwanje bwite ubu ndiko ndayitegura ariko ntiraje habona rero nko mu kuririmba naho abo je novuga ko noshimira bose kuko nta numwe ataririmba uririmba gospel wese aririmba birampimbara kuko abari karirimbira Imana rero novuga ngo ahubwo je noshimira Imana yo mwijuru ego kwimana yo mwijuru ni intozi indero muri vyose nkashimira n'abatwitangiye imbere ariko bariko badukurikirana ndazi neza ko harimo n'aba bari basanzwe bagukurikirana kuri gospel music wabwiye ico ubafitiye noneho uce utera ko utiririmbira uce no dusezera ego murakoze cyane jewe muri gospel novuga ngo mu vy'ukuri ndikunda akora kandi Imana izonkoresha ndabizi nkuko ikoresha nabandi rero novuga ngo kubijanye na zijya ndirimbo reka mvuge ngo ndiko ndategura ama video kandi Imana ishoboje ndafise n'izindi ndirimbo zanditse mu mwikaye nzoja muri studio shobore gusohora izindi nyeningabo mana warahabaye nyeningabo mana warahabaye sijya mbere wamfashe ukuboko mana we oya sijya kabiri nabonye ineza yawe oya mana we nubwo ari uhezagira uyu munsi nanje ndaje guhezagira izina ryawe uragahezagirwa mana uganje muri vyose uragahora ku ngoma vuga ngo uri nyeningabo nyeningabo mana warahabaye nyeningabo mana warahabaye narasugerejwe uhabera ingabo yego naragwaye ndaremba uhabera ingabo yego ndibaruka ndaheka uhabera ingabo yego umpa ijambo mu bantu ungira igisubizo hiye nyeningabo mana warahabaye nyeningabo mana warahabaye ndahamagariye abantu mwese mukunda ma TV online abantu mwese mukunda YouTube ndabahamagariye kuza kuri YouTube Muco Burundi ugende kuri YouTube wandike Muco Burundi ucubona ibikorwa vyanje byose ugire subscribe upartage ugire j'aime Imana iguhumugisha cyane ndagutumiriye kandi kugenda kuri YouTube kuri channel ya Mijo Talent TV ndayigutumiriye ko bagira ibiganiro vyiza cyane byubaka Burundi byubaka ubwoko bw'Imana nawe ntibagire kugira subscribe kandi ugire partage kugira ngo bishike kuri benshi ubutumwa bwose bucako kugira ubandanye bushikira benshi batandukanye nitwa Muco Burundi ugiye kuri YouTube ukandika Muco Burundi ucubona urukwikirane rw'indirimbo zose nasohoye kuri Facebook nitwa Muco Henriette naho nyene na page yanje nuko nyene ya Facebook urashobora kubona ibikorwa vyacu rero Imana ibahezagire ndabashimiye na televiziyo mwantumiye Imana yo mwijuru ibampere mugisha ndabakunda amen